c'est ça? Ah, Pax. Charlie. Abakuruga mutaho. Iminsi myinshi. Ewa, kirekire. Twatakaranye kwewe. Karibu. Merci. Charlie. Ayandi makuru rero. Ça va bien. Ubuzima? Mubuzima ngerageza kubaho nyene urazi muri kino gihe ko bigoye. Yego ubu ndi ngaha mu gihugu, ndiko nkorera nyene mu gihugu. Naravuye hakurya. Okay. None les coordonnées. Nda nyene Burundi naravuye hariya hakurya. Urazi ko nari najanye no kwiga. Ubu rero ndiko nkorera mu gihugu. Gusa kimwe narimutse hahandi ubu ndi VIP. Mu giti nk'inyoni. Ndakuzi kuva kera kabisa. Urazi nkiri umusore naragerageza kwigwanaho. Ukiri umusore? Nkiri umusore. Wabonye ngaha? Kera ungeze ku rwego rurerure. Mugabo nibaza ko wewe wansize ugeze muri batanu kuko ndibuka ko wari ufise umugambi avec la fille là Leilla. Leilla. Mon ami Pax. Muza Leilla. Nyene cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ijambo ry'uyu munsi ivuga ku kuba akarorero kugira ngo abandi bashobore kuronka agakiza, kandi cyane cyane uyu munsi turaja kubwira urwaruka. Umuntu umwe yambwiye ngo Pastor William urakunda cyane gutanga inyigisho ku rwaruka, urakunda kuvuga urwaruka mu byo wigisha. Nanjye namubwira ni urwaruka ruri mu myaka aho rukwiye gufata ingingo yo kubaho ku bwa kazoza keza. Nicyo gituma rukwiye kwama rurongorwa. Haleluya. Nkora mu boss Ziniyeri Resho akanda kunze zina. Ubwo nibagiye gusenga. Mangira neza mana mwande ukanda karema inanasi ukongera ukarema n'imihwi n'amavuka n'imikate. Ndagushima ko kuri Imana ihambaye. Ndagushima kuri Imana ikomeye. Ndetse Imana merize kuntemba neza n'abatabirose Imana bibuke. Ndaze kuri Imana inkunda. Kwitana wa muntu bari gushikana ngaho uyu munsi. Tutibagiye ifi ziba mukeke Tanganyika. Arahantu zari n'isose zirikana. Imana nazo nuzibuke. Uzibuke kuko nazo zirekamiza cyane washushe. Kadogo. Hanimba Imana umuzi nyumvise. Ndavuga ati urasenze kandi umunsi nagira imigisha. Kadogo waza no kujya gusa n'aba Clarkson hariya ntushobora kubumva ugende kuguru. Narashitera. Yesu ashimwe. Amina. Ko wateze? Naciye muri kohari. Ariko uyu munsi byari biryoshe. Cyane. Baririmbishije neza. Twageze repetition umwanya munini ya kandi. Byaboneka. Muzohore mukora gutyo nyene. Abonye ko n'abashitsi bari banezerewe. Mugabo naho share yaguhaye lift wari kurindira ariko ukamuzana. Tena nisonze kandi nabonye atatu. Nawe nyine arashonje. N'umuhungu arihangana. Inda ni imwe. Nimwe mugabona umuhungu arashobora kuresista mugace n'agashobora. Kandi je ndiko ndabiprofitiye cyo kurya vinga. Kandi ndabiteka cyane. Sawa. Ejo tuzogenda ku shuri.
nico tuma kwanza nanyarutse kugira ngo ntekere ibintu sindaheza kubipanga byose. Yego nibyo. Ejo muratanga iki cya gatatu. Kandi ya nyuma kuri wewe zo witegure imbere yuko nja ku kazi nzobanza ndakujana ku ishuri. Ishari yanyemere ko azaza kumara. Okay, azoja gutwara. Sawa, nzonyoroheje ibikorwa. Zobanduye amfashije ni sawa. Ariko zo witegure ube prête hakiri kare. Selon l'ONU, les affrontements de ces derniers jours ont fait 80 000 nouveaux déplacés. Si la vie reprend doucement Eric, dans le centre-ville de Goma, ce n'est pas le cas ici. Agarike kuri iyo televiziyo mu nze dusenga. Bimbaze Yesu yanyogejizaha. Murakoze. Ni jambo nagomba yuko kuri umugoroba twibuka cyane cyane umugoroba ntusanzwe kuko Leilla zinduka ku ishuri gusozera umwaka wa nyuma. Nico gituma mvuga ko umugoroba udasanzwe dukwiye kuragiza Imana ibyigwa byiyo by'igice cya nyuma cy'amashuri yisumbuye. Amajambo avuga yuko kwizigira uhoraho ari byo biruta kwizigira abantu, kwizigira abantu bahambaye. Ushize ibyizigiro mu bantu, abantu barashobora guhinduka. Ugira umwete, ntiwizigire ubwenge bwawe gusa, ntiwizigire abandi, ibyo abigisha bakubwira ubyumve neza, udashimikiye cyane kumwigisha mugabo kunyigisha ariko araguha. Ariko washize ubwenge bwawe ku Mana, nico gihambaye. Kandi wizigiye Imana ndasamazwa n'ibindi bintu. Si igihe cyo kuja gusamara, ni igihe cyo kuja kwiga, cyane cyane kuja kwiga urangiza. Urazi icyo bita impembo y'umwana ifa amagodoka. Umuntu agakora ibikorwa hageraho bisozerwa neza bigaca byonona. Numva nagira rero mugiye muri uniform. Urecho niteze nuko iki gice cya nyuma ukora cyane kurusha ibindi bihe. Turamusabiye muri iki gihe agomba aje kurangiza, agiye mu gice cya nyuma cy'amashuri yisumbuye. Ibinizo na nkibi ibisinda bishaka bwana kubera tubandanye je ndi kumwe nawe simba shaka umuntu ankoroga ibisho gusanga umuntu akurondera kandi ari mu kigwa andondera agusumba wewe abantu mukorana basi oya umuntu ukorana ni ibintu byo kukazi ngande kumwe n'umusheri wanje sishaka ibintu bishatse nta kurushaho kukoroga asubire kandi basi genda mukwitabire basi uyu Jesu maraka makoko namwitaba ibi ni byo nashaka Sema no kazi basi ikasi ndamkwitaba no reka ugiye kwitabira Allo chérie. Allo chérie. Bite ko watavye kwitaba cyangwa ukazirayikupa? Bite none? Iki sindakumva urukundo. Numva ndagukumbuye cyane. Vuga cyane sha. Numva ndagukumbuye cyane. Nzogenda ku ishuri ejo ntibishoboka. Oya, c'est pas possible. Non, vraiment. Bivuze ni nzogenda ku ishuri ejo ntibishoboka. No kunjana ntibishoboka, ababyeyi nibo bazonjana. Oya, we ntaco, wewe urumva uzopfa muza kundamutsa ku ishuri gusa. C'est pas possible. Ama ndozi tubona agiye ari gashashe.
Wanishivu. Nantimi sindavyumva. Wo urazi ko wari wanyemereye ko tuzoduga tubonanye. Hama tugeni ko nyene kweri tutanabonanye kandi uzi ko wari waramenyene. Anyavuma birabe basi uzotume uza basi umare n'isaha n'imwe usibye icyo ubibona. Ya we ntaco wewe urumva uzopfumuza ko ndamutsa ku ishuri gusa. Ndabaye dusigaye atari ndabo komanta akundi twogira akundi reka ntihangane. Sawa rero kandi ntibibagire ko ndabakunda cyane. Peace. Goodbye. Sikizana nagutaye kumeze gutya Shaka mbere gute? ibiki Ibyo byo kugenda iki? mije kwitaba telefone bisigura kwitaba telefone none Tetanga ndakwingiye. kubera Sho guhaguruka ukava ngaha no kugenda bitaba telefone hari yayi. Ukasiga nganje ngaje nyene nta wundi muntu uri kumwe ko cumara umwanya ungana kukose. urazi nakubwire gasheri ni umuntu yajyabuse twari tumenyeranye cyane ku buryo n'igihe twavuga turi kumwe tuko twaganira dutera induru rwamo rero kubera ndagukunda cyane Byategura ko no kubera ndagukunda cyane kandi nzi ko iyo nitabira ngana rwava ndakumena amatwi rero ku neza yawe kubera nsipoza ko amatwi yawe ari cyo kumwe na gwanje naciye mfata ujya kwitabira kure kugira sindakumena amatwi kandi ibyo birumvikana pe sivyo. okay. Nibaza ko nahuye Nabwiye. Wambo bari. Sharire. Karibu gusa. Icyo mugabo. Komera. Muraho. Yego ko ndakure ko kanone. Merci. Sawa gose. Karibu. Wakoze? Ça va? Ça. Allez, ma chère. Jacobi. Okay, nazo gucegwa. Sawa. Oh, ujogira urugendo rwiza. Ndagutwaze nawe wahora untwaza. Ujogira urugendo rwiza. Sawa. Sawa. Uzoza kunda? Nzoza. Ivyigwa vyiza. Leila. Kujya.
sente hari documents zibiri basitutse biza gusinyisha hariya. Ni ijambo rimaze iminsi mu mutima wanje numva nturi gumiza mu mutima wanje. Ku myaka tumaranye je na wewe ibisanzwe sinzi ukuntu bivuga uranezera ndakubonye numva nyene nta na kimwe kuma numva ataco mbuze mu mubiri wanje. Tumaze dukorana neza nta ngorane. C'est ma secrétaire. Tukora neza ku kazi. Udapfona yawe ni zabrama nta ngorane. Bose sicyo nshatse kuvuga ko ndagukunda. Qu'est-ce qu'il y a? Ndagukunda ndabivuze bivuye ku mutima. Bon, ok. Nkunda nibisanzwe Imana dusaba ko dukundana nibisanzwe. Attends. Non. Nibyo rurimo. Namaze kubwira icyifuzo cy'iwanje n'icyumviro cy'iwanje. Ndagusabye Cynthia. Ça c'est impossible. Kubera iki boss? C'est impossible. Ndagusabye boss. Ndabigusabye. Hagarara hariya mu ndakubariye. Hagarara hariya. Urakunda akazi cyane ugakunda? Ndagakunda. Uragakunda? Urashaka kuja ku kazi yawe kwanda akazi? Boss. Nabigusabye nakubwiye ko ndagukunda nakubwiye byose ariko ndagusabye umfashe mu ijambo rimwe basirimo umuzi. Byo gukoze. Cynthia, moi je suis fiancé. J'aime Leilla. Toi tu le sais. Aujourd'hui, on va prendre l'histoire des rois du Burundi. Il s'agit de deux théories, deux cycles de 4 rois, ou 4 cycles. La deuxième théorie, c'est 4 cycles de 4 rois. Certains disent que on peut avoir 4 cycles de 4 rois, même si ce n'est pas démontrable. Question, monsieur. Oui. Pourquoi cette théorie de 4 cycles à 4 rois? Donc, tout simplement, d'où est venue cette théorie de 4 cycles, tout en sachant qu'elle n'est pas démontrable. Dadu mwitu akarine gutya nabitera niki bite none urakomeye usanzwe uba muri bino biki nyene ivyo ngaha nyine hafi okay ndeko mbona ufise bible uvuye gusenga okay ndanezero kumenya Janitor Brown aka Manoti ni jambiro ryumvise bibi niwe kunzwi cyane ngaha mu gisagara gute. Okay, ndashobora kumenya nawe ukuntu witwa? Nitwa Leilla. Oh, asante, izina ryiza. Ndashobora guha nimero yanjye ya telefone? Cyangwa okay. Ok, merci. Namaze kwibipa gwawe nayibonye vraiment shika. Tukane bien.
sawa umunsi mwiza. C'est une très bonne question. Il s'agit d'une théorie qu'on ne peut pas démontrer, mais on se base sur Leilla. 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 Ibyo ni ibiki? Ishuri ryasabye. Derege? Derege. Ibi bintu ni ibiki maze imisi mbona? Bakora bandanya badiranje. Ndavuga namwe mukavuga. Ndababwire rero. Ibu nkavyo gufina. D'ailleurs, prenez une feuille. Mwese. Non averti. Yaho ndiko mwasase non averti. Silence. La compte. Urugero kaho muzombona. Ngiye kumbona abasha. Urabizi yuko abarimu b'umwaka utanguye tubona abantu basanzwe tuzogira rakakoshera zoyikora rakakoshera mugabo turobatema Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndaryohewe kuba dusubiye guhurira ngaha twese tukiri bazima. Si kubera ko tubari beza cyane ariko gusa n'umuntu Imana atugiriye. Amen. Muhaguruke dusenge. Ndagushima Mwami Yesu waduhuje ahantu Mwami. Ndakweretse ibikorwa byose tugira dukore Mwami. Ndakwinginze ndaguhamagara uzi impande yacu. Ibyo tuzakora byose duhuje kumwe nawe. Ndazi yuko twenyine atana kimwe dushobora kwishoboza Mwami. Ariko turaguhamagara ubane n'umwe wese maze ntihagire ikintu na kimwe kiza kumutera Mwami. Ndagushima. Ndizera yuko ibintu byose tuzakora ngaha tuba turi kumwe nawe. Amen. Amen. Ndaguhamagara umuntu utarazara kugira ngo ndabe ko bizogenda neza. Asante sana madam. ariko rero naho utegura wibuke urubanza rwa Leilla nago ntugwibagire ko ruri hafi. Yego. Munezereza abagenzi biwe bazoba bahari banezerwe kumugira umunsi mukuru ukwiye. Details kontubwira. Yego reka ndakure kubandanya. Sawa sawa. Yego. Mwakoze. Mbewe ujya musi mwishuri wadukoreye iki? Umunsi uyu. Umunsi umwigisha yuko aratwigisha histoire nawe ucura wadukana ikintu ngo Brown kijya nigiki. Reka sha hari ijya professor yarangiye nabi. Urazana ariko ndirotera. Mwishuri? Nivyo naramaramaye mugabo. Nari ndi ntushaka kuba wibaza.
shawe wasaze kera kwera urashobora kwadukana abahungu mu ishuri tuko turiga none ndiko ndirotera ingorane iri hehe mu ishuri none ko byashitse ngirigi nta kundi byarashitse uramutse nyene ujya mu tipe navuze ujya Brown ni mwiza we Raisa ntuvise mvuga ngo mwiza Charles nawe urumva ivyo uriko uranzanira nawe ndamuzi Charles ndamuzi ko ari rwanje nongeye Charles abantu bose nibo bazi abavyeyi bawe titusha kumaramaza abavyeyi bawe n'ishengero yego ndabizi ko bamuzi ega sinamuhevye ni juste aventure ndiko ndakora gukundana n'uriya tuzogira mariage n'uwundi wa pastime nyene yo kuryoherwa sometimes aventure umuntu akijijwe nkawe none we nuramubona ingene ameze Charles je rero ushobora gukunda abantu babiri uri umuntu umwe kandi ukijijwe none je ko ndabakunda ngirene none ko umutima wanje ari byo ushaka ngira iki sishobora kubuza icyo ushaka hitamwo rero ntibikunda kandi Raisa reka kungora ugumye umbwira ibintu nk'ibyo cyane numva ndamukumbuye ngo iki ntuze kuvuga kwanza ngo ndamutera mu telefone shaje sindagushigikiye muri ibyo bintu byawe umbiriza wendeka nawe ntuzompanuze iby'iwawe sivyo oya je nk'umugenzi wawe nigeze kuguhana ndeka rero none wewe je sinshaka ibyo kubimpanura ko uzompanura ku bindi muga kuri ibyo ntabyo nshaka sivyo yose nigeze kuguhana oya ntabyo nshaka oya rindira mutama ni mariage nabyumvise wewe uzotaha wewe ntaragutumira iyo ni ikiyasha nacyo tekereza rero cyaba ntabwo Ale? Allo chérie, ndakumbuye cyane zo. Araguhenda. Nta kuntu gabyo uza tukabonana umunsi mukabano. Eri pastor tashata. Nduge. Za. Oya. Basi dufate gutya. Namwe nta masorti yabaho. Amasorti azobatevye. Ibaze le 15 nzoba namaze gupfa shushu. Le 15. Ni dimanche. Ok, basi dufate yone. Résidence bon. Hajya uciye umanukanya avenue kuri Musée Viva. Uzocumanuka. Okay. Sawa sinzokubesha. Sishobora kubesha ko nanjye ndagukumbuye cyane. Ntusibe vuga zosibe usanga nimana. Okay. Joro ryiza shusho. Reka ndakurabire wewe. Bende akagutelefona. Mu nzu akagutelefona arimo. Usanga udafite n'umutipe mukunda nawe. Jesha wanje ntarazi manitse umuntu. Allo chérie. Utevye ugeze. Ndashitse. Ndashitse chérie. Urashitse? Okay. Wow! Bienvenue chérie. Oh, nana kurindiriye. Uraberewe. Sindabona. Tuka uno munsi n'amasatelite yose ariko arabatwebwe bro. Sinzi. Ndakute Miss Africa, Miss Burundi, Miss East Africa, sinzi bro, byose urabirengeye. Ushika bro, ko wari watevye.
tukaba rero bene data inshuti bagenzi bavukanyi tubashimiye cyane ko mwaje kurutera agateka muri uyu mwanya turiko tunezererwa urupapuro rw'umutsindo uyu mukobwa wacu Leilla yaraye aronse. Turabakengurukiye cyane, mugire umugisha w'Imana. tugire amahoro n'ubumenyi mu miryango yacu. Numva nezerewe cyane no munsi ni ikintu cya mbere kibaye mu buzima bwanje novuga gihambaye. Nico gituma nashaka gushimira Imana ubwa mbere kubona yaranyumviriye ikandema nkaba naraciye mu bintu byinshi nkakura kubona afite uno munsi. Ndashimiye n'ababyeyi banje papa na mama baranyitayeho kuva nkiri mutoyi gushika n'uno munsi, barampa indero runtu, indero nziza, ari naco gituma nibaza yuko ibyo ngenderamwo byose gushika uno munsi ari byiza. Ndashimiye kandi n'abantu bose baba barampaye ikaramu, umuntu yoba yarampaye lift ngiye ku ishure nacerewe, abanyeshuri twigana baba bari ngaha, uwo yaramfashije ngwaye ntari hafi y'abavyeyi banje, bose ndabashimiye. Ndashimiye kandi mwese kubona mwaje ngaha uno munsi, ndaryohewe cyane kubona hari imanza nyinshi n'umunsi mugabo mwahisemwo kuza ngaha iwacu. Numva tubakomera amashiko na mwaje. Kubera uno munsi ari umunsi mukuru wanje, nashaka kuboneraho no kubereka umuntu yampisemwo canke jewe namuhisemwo, hama ejo mwibarabara nimwahura muze mumuramutse canke mwahuye afite ingorane muze mumufashe. Wow! Ibyerekeye Montréal muri mwese twese nzuko Amen. Imana yacu. mugabo rero gushiga siyo prestation basanzwe mu ngendo z'imyuga. Muganga w'impunzi abafite yitwa Munezero Leilla n'ibishoboka muganga w'ibibaho. Oya muganga yitwa Munezero Leilla usanga wihenze.
Masha. Sawa. Karibu. Yego. Mahoro pasi. Mahoro. Mahoro. Mahoro neza. Mahoro. Mwakomeye. Turakomeye n'ukuri. Iminsi myinshi. Turashima. Imana ishimwe. Yego. Mahoro. Sawa. Mura. Sawa. Amakuru y'iwanyu. Na mahoro. Yakoze kongera kuza kutura. Yego duherukana kera. Hanyuma umuryango wa Leilla. Mwakoze kutwakira tumaze akanya kanini turiko turaganira. Nifuza ko duhindukiza ibiyago, duhindura ikiganiro gatoya. Twebwe rero turafise inkuru nyamukuru yatuzanye. Mubisanzwe murabona ko twazananye n'umuhungu wanje. Hari ikibazo kitubakiye nyamukuru gitumye tuza. Muribuka ko duheruka umunsi mukuru hani wanyu tunezerewe turyohewe. Byari biryoshe. Yego. Tuje gukwa umukobwa wanyu. Yego. None rero hari inkuru itaryoshe twumvise. Umukobwa wanyu yoba afise imbanyi. Iyo nkuru rero nayibwiwe n'umuhungu wanje. Umuhungu rero kuva ico gihe uko mumubona ameze nta mahoro afise. Ndaremesha ndasubira ariko ndamubwira ntoya ntireka tugende iwabo wa Leilla. Bajyana bavukana ntibareka kutubwira ibintu ingene bimeze. None hari ico mubizi ko mu ncamake ko twihuta. Uni ahubwo mwaje twari twamye twiyumvira ingene tuzohava tubarondera kugira ngo twumvikane uko bishobora kugenda. Kurabona turi imiryango mishya itageza gutanga akarorero. Yego. Hanyuma iyo byabaye duhora tuvyumva bimwe bita ama avance n'ibindi. Kudushikira twebwe sakaroro keza. Sakaroro keza. Kandi twabona ko umwana wacu impanuro tumuha n'ingene yifata. Nujya mu muhungu wayo nyene turabona ko umuntu yitonda asa n'ushaka ibintu ku murongo atogira ibintu nk'ivyo. Amwe biraduca intege ariko cyarabaye no kumenya ingene tubigenza. Uretse ko biteye isoni kuri twebwe no kwishengero. Muri ko ataberanye neza nyine byifashe ko twabiganiye ku by'amakuru yagaye kuri Leilla mwaguye mu gahunda kuko je ntakitabizi ko nje tumuhamagara kibasigurira turaguye mu gahunda naraguye mu gahunda ko atabyuzi ntabyo ntacyo ndabizi ko nico tuma nayanze ko na mama cyane no kutashatse kubivuga ngo nkuko twabiyazi kuvuga ko atacu bizi ko kuvugana niko mama ari yatanguye kuvuga ko iyo nkuru yabashikiriye. Aho nyene pastor no habaye ikibazo mbanije umwana wanje umuhungu wanje akambwira ko atavyazi. Avyuzi? Naguye mu mazi. Avyuzi? Niyo utabizi undi ubimenya ni. Umuhamagara yari akabisigura ngira niyo wabizi cyane. Mari. Muje bintu bitoroshe. None mushatse kuvuga yuko indarera yo bafise atayikuye kwa Shara. Icyo ntibitangaje pastor. Biratangaje ni. Bitangaje birashoboka. Nuko biri uze. Numva bindengeye aho. Mari. Leilla aze hano. Ariko none ko Shara ni umukunzi wiwe niwe bagendana n'ejo bundi niwe yamutwaye ku ishure agiye mu gice ciwe ca nyuma c'amashure. Cyumvikana gute yuko bagire nka bimwe abandi bagira cagira ngo ibyo ntabyo twavuganye ngo ubu rero sinkigukunda sinkigutwaye kubera baguye muri uwo mutego. Leilla raje Hey, Changa.
urababona inshuti zacu uri ku munsi duheruka kugira ibirori byiza ngaha n'inkuru twumvise tumaze iminsi tukubaza wewe ufise inda ariko twakwajije ndugomba kuvuga iyo wayikuye uyishanga uyu munsi rero ngo bitubwire neza kandi sishaka uje gufita niwe ndiko ndabaza witubwire neza turi kumwe turagomba kumenya ukuri niwe ndiko ndabaza Leilla ndakubarire uyu munsi tubwire urabivuga akamwe ukuyeko naherekera ndiko ndakubaza iyo ndiyo wayikuye ukacereza ayo makosa wavuga uyu munsi urayambarira je ntugire buturi nsindiko ndafina uyu munsi urabimbarira neza atari ukurazimangana muri izo buka ndabikubariye kuri portail ni sawa Brown arahari sihari ndashaka kwinjira mu ndira nakubwiye ko atari hari none bumva umurinde atari hari ndashaka kwinjira ndamurindira ubwa ntataha vuba Shuti no muharira ninde none uwagize ingorane yabati mureke yinji nkarondera abande mbere none ko atawuhari nta kibazo ni uko umurindira namahoro none yego namahoro ndashima Imana uwomenya Brown aza gushika sangana amasaha ya Brown sinoyamenya kweri noba ndakubeshe sinzi ndanda mubajije kuri telefone nkumviriza yego mwamukoze Allo Allo mama uri hega Brown ndi muzira ndiko ndazi Okay nyaruka rero je nabonye n'umushitsi ntawe namenye Okay mumbwira ndindire ndaje ari mu nzira ndamutelefone asanga ariko arataha none witwa nde ko ntawe kumenya nitwa Leilla ndavuze Imana ikigare Uzema uko bien mama chumanya munini ashitse oya namanya munini wa cyakanya gatoya yarashitse mu kanya sawa rero sigarana umushitsi wawe ngaho kizawa kuzikwakira gute wewe sawa urakomeye amakuru y'imizi umeze ndiko kwanda mukice kuki washanda kula msegunde basi washaka kabisa ntacu nakushaka kandi ndaguha tubiri kama kuguramutsana kandi ko gusezerana wagira sivyo mbwira pastor William araho arakomeye rekana nawe tuvugane iby'iwanje nawe oya ndakubaza kwa dorana bavugana bwiyo ba mwanya wose bible haleluya amen mbeko mbona ibintu by'abavalizi ubivugira shopping ntacu yireka nakuzaniye surprise ya grave uratanguye apaza surprise z'abakizwa ngo muhemu yera ibikiri biki no zibe iba ari surprise nziza nyine urabizi sivyo
kora ngamvira nani mukora ko kutinya nasubira kushaka ndakubabaza ego ndabona ego nta kintu wibwiye none jewe wapi narakiwe reka kwigirisha nibwiye kibazo natekora ko baza kora ko baza ego kora mfise twiriza ndagukira ngaha hariya kabebe au fait ndafise inda kuki uhinduka none ni kubera ya numva sinzi ko ibintu by'amasurprise ari nk'ibyo none si none hari umuntu ku isi yabaho adafise inda si ibyo ndafise inda iri mu mwana ufise inda iri mu mwana none warambwiye Charles ko ufise inda yiyo Charles ndamubwiye inda ni gwiyo none yana ratanguye kandi je sinkunda umuntu anyinisha gutyo none yandi ndakubaza wowe nyene ni wawe umvise nje yakuzanye ngaha sivyo kandi na jenje iyi ni vali zirimo ibintu byanje mbeko naherutse wowe risengiyeze vyaheze byari nibyo rero nicyo gituma naje ngaha umva nicyo kintu cyakuzanye ngaha nyene kunkorera inkono ishushe sivyo ireme nka ya jewe ibintu vinda je naho rinda tugeze tuvugana nawe iyo menya ko ari ivyo vyakuzana cyangwa atanisubira inyuma mviza ndakubwira ikintu kimwe iyo nda ndakubwije ukuri sigwanje ko niko kuri ngaho gusa kimwe no gufasha nuko wogenda hariya kwasha ukamubwiza ukuri ukuntu bimeze kwa je nta byinda tuhavuganye je abwo n'abantu bakumvise bwo gutwenga ndiko mbwira wewe nyine ndiko nabwiye ndakuciye uhinduka nibi oya ndiko none ukurambesha ushaka mvuge gute sinduka ndakobeshera ndiko ndakubwiza ukuri abwo numa na mama nava vyumva je ibintu vinda jarazi ko atavyo ndimwe jewe aziko ndi imboregwa akamenya ko nkundi tabi byonyene nta bindi ahubwo yo gutwenga nakumvise ibintu nk'ivyo aho umvugo ngo ineza mu mutwe wewe icyo nakubwiye kitumvikana muri izo zose niki ushaka kwandi kumbesha je mu bintu vy'amadaje byari ibintu vinda twavuganye wewe ubisoma he umviriza inda ni kwawe kandi najendiye ko simva ngaha nikiki cyemeza ko iyo ndari rwanje nicije nyine ubisoma he je ndabitwara iwawe rero mbega umviriza kwanza ndaba ndiko mvugana na wewe ndaba sivyo mbega aho uvuga ko iyo ndari rwanje je nawe tumaze kubona kanga naho ryo bari rimwe naho buri umusegonda umwe sijari ndirimo ryo nyine hanye na kazi no kumbwira ko wachi usama uwo mwanya nyine bana kubwira aha ugomba kwinjira harugaye ngira wahitanje no kwa ntuze kwa Pastor William inzira kuzana urayizi kandi umango waciyemo mu kuza ndibaza kutaruga turashobora gusohoka sivyo twagiye haguruka simva ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha nakubwiye ko nava ngaha utabyumva uri kimata ushaka kubitwa mbe ibi byo waruzanye waruje kunsengera niko mukubana wewe abantu bose bazogushorera amaherezo uzozi wawe ukuri gutangubwira ntazobona bibiliya munsi wawe bibiliya ikizinjira munsi wawe uzoca upfa nta butunzi nabuze ubu bwose
Nigombaza wewe. Mbe kwa jiuzanye bibi wako musengi. Bro, wibuke ko ari wowe muhungu wa mbere twatangiye gukundana. Mugabo sinshobora kukuhatira mu bintu udashaka ntaco. Sigara uriyumvira. Okay, ego genda. Mama, jengine muto naherutse munyiza kuramukanya. Mugabo ubu ivyo mutangiye kunyiza naho nibindi. Muri uno mwanya ivyo ntibikenewe. Mbeho waraye. None ivyo kumbaza yo naraye ubaza ko arivyo bikenewe gose. Kuri wewe bikenewe n'ivyaha. Ivyo ntibikenewe. Brown, ningu ziko ndi mama wawe. Nagutwaye amezi 9. Uno munsi nyene gukura kuri ino saha. Ijya sutwa irarisose muri runo rugo. Mama, nawe nimbuzi kuri mama wanje yanyibarutse. Ntuzosure kunyitira umugore isutwa jewe. Ahubwo kintu kimwe gusa mama mbona umfashe. Turabukuntu tujya gusaba ikigongo abavyeyi biwe. Ivyo nivyo utazobona nkoze jewe mu buzima. Ndakuherekeza babona ijya sutwa. Ahubwo hariho n'ingingo zafashwe nafashe kubera wewe. Iya mbere gukuru uyu munsi nta modoka nimwe urekuriwe na cyane cyane ijya Prado. Ikigira kabiri nta ruhusha usabwa gutora amahera muri konte ntayasinye. Wavyumvise? Ati ingingo. Urumva rero ubu ati Prado urayifashe. Byose ntabwo ko atarusha bifitiye atari bitavuye mu kanwa kwanje ndagwayubusha. Ubu rero ngiye mu kirori mpagafate moto. Uzofata ama moto canke itatu. Kuri konte ati sinze subire ntasinye nta ruhera na muzokurako. Ho no wafunze cyamaso. Wagira. Ivyo bintu byikuremo mama. Icyambere kwanza uzi neza. Aha muri rurugo uribuka ijambo papa yasize avuze. Ubasha mfise muno nzu urabufise. Urabuzi. Ivyo ndazi kuvyibuka neza. Rero apana mama kumbuza ho jen nyamba no wandu mushitsi ngaho. Mbebwo bubasha ufise sota hari ije ndamusubirira. Oya nawe meze gutyo nta kintu na kimwe cyo muri runo rugo je ntafise kubasha. Iyo wigenza nk'abana ukaba umwana w'inderi ibyo byari gushoboka. None ivyo uravuga ni bikigama. Nico gituma usigaye wigira ibyo wishakiye. Ukagenda ugataha ijoro unzari ibyo unzari mu rugo rw'iwanje nyamasutwa yawe. Mbego ibi usigaye ugendana n'ibiki? Nibiki bija Brown? Nibiki? Ego nukuri. Zanzo ntubona ibi nivyo byakujije man. Ega ma kubigenda asiko kubinyi. Ubigenda na gute utarinwa? Iyi ni nzoga ikaze cyane ku buryo nawe uyimotereza wowe uca wumva ukiza. None wayigutse utarinwa ngo uyizane ngaha kukoze. Mama je ivyo uri kuravuga sivyo vuma je sindi d'accord n'ivyo kuravuga. Kandi izo ngingo zawe urabe uzihindura ko je wa. Mama, abandi bari he? Bari yo hepfo ngira bakora filme muri salo yo hepfo. Katya!
Mama, John kulenga ntatanzai. Ngorane nyama. Afisi ngwane mama. Siki. Brown. Brown mama hagifatika sinzi nyasigame. Hagifatika ushatse kumbwira. Sinzi umva ngene kubwira mama. Bano ubunya urazinya twadukundana mama. Tabii. Ubunya anda mu telefone hitaba telefone yaje. Ngo kubera nanjye ntabyo nzi mama. Nanjye ntabyo nzi. Ariko birantangaza mama ndabyinye twadukundana. Umutelefone ntiyitaba. Habaye iki? Ndetse nzi ko barampebye sinzi cyari ariko mama je narumvise ngo ngahanya umukobwa ngeje ngo Brown ateye yinda nakumbwira ijya sutwa je naramubwira nkurire nye mama ndabigenze gute je nibaza kutogira ikibazo cyerekeye Brown ni umwana wanje ndamufise mu maboko byose bizokunda ejo mu gatondo ndagusabye ko uzinduka n'ukuri mfashe mu mama nta kibazo Brown je nije ndamwifitiye aha mama bizokundaga mama bizokunda ejo gukunda mama azogukunda kujya nyene je ndabwiye ko tuzi umutima byose bizoshoboka ejo ndakubwiye gusa uzuzinduke ga byose biri mu maboko Brown ntashobora mama nambuye iminyemerere je nije Brown ntashobora kuguheba ugira ikibazo kuri mama urakoze ba ugira ikibazo mwana umura je ndazi ko Brown ari uyu wawe umura mwana yego mama wamuvuye ansanga muri kambamera muraho wazihebye bamwe nichere ngaho kwawe mungesha kumaringa hano nafashe ngiye mu bisabukira Inja zande za Brown atari inja z'abantu za Brown abije aho atase kubaho rero mugiye tugiye kumura turagaruka mbega ubona hajya gukwiranye na Brown wacu n'uruda waraweshe suku yo Nasema yeye alika mtuko tubazawo sio kutambona kutavyuye byo tuvuga ndaje ngo witwa cyangwa tugure kukintu waje gaho gute waje gaho ndio ngene sio kwa kushikanye ngaho aho ndi bazibaro bya gusomera ngaho agashano karaho ni kavuga mega sasa umuntu yakuzanya kutavuga ega kwiraho ramwe uko sirisha twebwe rero n'ubutindi bikavuga ari kisho zingene aho reka tukayiresha tugomba kumara ko isanga
Leila ni kumpamagara wewe. Leila ni kumpamagara wewe. Hapana kuna kumpamagara inshuro 10 kugira uone kunyitaba sivyo? Uvuze ati zuka umefunga. Okay. Zuka urashaka kuvyuka. Leila nakubwiye uje kuma mfungura ubu iza kuranyimba sawa sivyo agangana waje kunyama muviriza ingo zuka kumva batareka zuka awe nani iki reka kumva batareka nawe ngupfunyije ikindi nawe ushaka ntankoreye muviriza uza iza kuranyimba sawa genda bashika bakugabure nacu nzo kugabura ashika waje nga kuzama byonyene muviriza ivyo dusubiye kubimbwira umva amatwi yawe ko gutobo akamviriza waza kumfungwa ntuza ndiko mvana na wewe genda ndaje oya nkamara umunsi umwe utashika nsinza ngahana gutwika gushika urire usare kandi usubira kwenu okay umunsi umwe zongarutse kandi uze kuruhasa na kudora Ambriviato. Uè, ambriviato dai. Sinari nakubariye. Wakoze iki? Kuri nasanze barayinjije atafite ubuzima. Sinari nakubariye. Mbabarira muganga. Abavyeyi ntibemera. Oya ni mumbabarire bansabira ikigongo. Reka mbasaba seza. Ego muzoba mukozi. Bakavyemera. Muzoba mukozi. Gerageza. Mikendera du. Nakatamaro. Mikendera du. Ubeza ndabwiye. Abavyeyi bemeye. Arakoze. Muga twari dufite n'izindi ngorane zari zituze muganga. Namaze kubimenya byose. Ego murakoze. Ingorane mufite nazimenye zose. Amafaranga 1,000 ngaho. Dushira heka muganga. Shahayo.
yose nari nayatsa mushaka ndabakorera iki cyo twashaka ko mudukorera mu gahanga umva haje umukobwa muhira uwo mukobwa avuga ngo afise inda y'umuhungu wanje Brown nawo umuhungu wanje nkaba narinzi ko umukobwa bakundanya ari uyu uyu rero twashaka kubitugerageza urabe je nawe nyeneye je narinzi umukazana ko ari uyu ibyo uwo wundi aje wicaduka nawe nzi uyu unye niwe narinzi nta kibazo tugerageze muganga uzoba birakunda ego muzoba mukenuye mushaka ndamugirira iki kumwica reka mbaza abavyeyi twumve yego muba mukoze tubarize mikendera du nakata malanga abavyeyi basi ngo ntibica turamushaka tukora iki tuma mumusarisha asare ego kugira mpira inyuma y'umuhungu musarisha reka ndakwereke kanya gatoya ego nyina bibondo nyina bibondo umvise rero yatanguye kwiruka murabe neza yatanguye kwiruka raba neza n'uyo nyene simashaka uyo nyene amakuru ya rero arakomeye sente ndakubwira sanga ugomba kugarukana les bêtises de la fois passée uranyumva urazi relation jewe nawe dufitaniye urayizi sinashatse ku piema secrétaire di bosi wawe sinashatse kwerekana ibyahise bosi je ukuntu namubonye sinamubonye mu buryo bunezereje cyo gituma ndiko ndakubaza inkuru ziwe none wamubonye meze gute none ndakubwire Cynthia les bêtises de la fois passée ntuzigaruke ngaha relation yiwanje nawe urayizi utagikunda akazi umbwire bosi sibyo nashatse kuvuga sivuga ko rero je namubonye ameze ukuntu mu mayarara ameze nk'umuntu ya saje sinzi cyo gituma ndavuga quoi Cynthia qu'est-ce que tu dis nakubwiye ko nabonye rero ameze ukuntu ari mu yarara ameze nk'umuntu yoba yasaze je sinzi byari no ivi uravuga n'ivyo gasinzi nivyo ariko nivyo je njibuye ku kazi ndamurenganya Charles na Maki no numvise ibyabaye yoya Leila bambuye ko yabaye umusazi sa
rero abaye musazi mana rusenga vyabereye mvuga ko arasabira ahantu rubu ndiko ndarakuntu gerageza kunojayo niyo ugiye rero ndiko ndarakuntu nojayo ushikayo gute ko imodoka yawe muri garage ngira ndakuntu ufata taxi anacanganye ngira ndakuntu ufata taxi inje kuraba indugane kundi genda nimwashikayo muratubwira ibintu bimeze ego ndagereza ho bisanzwe bimeze gute amagara y'umubyeyi abigurira urabona uko umwana yacu yashobora kurokoka byaragoranye aba yataka amaraso kuri menshi bakabona umwana w'umubyeyi twashoboye kumukuru ikibondo ngabo mu minsi mike yarashaka gushaka abaturage igihugu bashobora gutaha kiri ngo twafata umwanya wo gusengera umwana kugira ngo umwana yikorere andanye gukoresha abaganga no gukora mu bushobozi bwawe sinzi ko byumva na cyane cyane niyo iri hejuru ya byose imana kandi niyo twizera dusenge Mwami Yesu turagushimiye urukundo rwawe tugushimiye mwami ko wazigamye uyu mwana agize isanganya ariko ubandanya kuzigama ubuzima bwiwe ari hano turagushima n'abaganga bari kubamufasha niko mwari Imana bagomba ngo tuguhamagare bonyine ububasha bwose bw'amaraso yawe avuye Golgotha kugira ngo muranzi ku kiganza cyawe gikiza mwari Imana imbere ko agira isanganya yari muri situation imeze nabi ibyaboneka ko Satani yamumereye nabi yamuteyemo amadayimoni umwana akamutwara ubwenge turabasabye mu izina rya Yesu Kristo mu bintu bya Satani zose zikirwe mu izina rya Yesu tugikuma mu izina rya Yesu Kristo kandi ubasha bwa Satani neza mu izina rya Yesu n'amashusho yose y'abantu yorakora mu izina rya Yesu Satani waneshejwe Satani waneshejwe Satani waneshejwe mu izina rya Yesu
amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo yonafanya iwacu, w'izina rya Yesu Kristo, w'izina rya Yesu, w'izina rya Yesu, w'izina rya Yesu, Satani akituguza, yasamye kuzukosa, Mwami Yesu, kamfashe ikiganza cyawe gikiza, ikiganza cyawe Mwami gihambaye, kirimo ububasha bukomeye bwo gukiza, wowe Imana, turagushima, urimo icyubahiro, turagusabye ububasha bwawe, urwanya amategeko yose y'abantu, urwanya ibikorwa byose by'abadayimoni, urwanya ibikorwa byose Mwami y'inkozi z'ibibi, mu izina rya Yesu Kristo, turagushyize mu bigo, Haleluya. Yesu turagushimiye. Imana ihambaye. atari wowe ndakwinginze ungirire igikungu ibintu byose nagukoreye narakumaramaje mana naramaramaje abagenzi naramaramaje ababyeyi ku buryo numva ntashobora no kuja kwicara muri salo ariyo bari naramaramaje abari bafitiye konfiyanse mwami ku buryo nabashaka nuko duhura mw'ibarabara ndakwinginze umbere hafi numva ndicaye nyene numva mbuze ico mfata nico ndeka nico gituma mpagaze imbere yawe muri uno mwanya ngo umbabarire ndabigusavye ndakwizeye kuko ata wundi muntu n'umwe ashobora kumpa amahoro atari wewe naragiye aho nari nzi ko ngiye mu munezero mugana aza nzara umubabaro mwami nico gituma mpagaze imbere yawe muri uno mwanya ndakwinginze subira usuke kw'amaraso yawe mwami ndakwinginze subira usuke kw'aya mazi yawe yo mu rubavu ndakwinginze usubire ushire mu bana bawe kuko atahandi hantu na hamwe ushobora kugenda atari iwawe usubire kugarukana ababyeyi banje mwami basubire kunyizera mu bwa mbere abari banyizeye basubire kunyizera mu bwa mbere ndaguza nasubire ku mutima kubona neza bwa mbere sinshaka gusubira mu byo nari mwami ndabigusavye ndakwizigiye ndabigusavye pfukamye imbere yawe mbabaye cane ntunuye ku mutima sinshaka kubisubiramo mwami kandi ndabizi kubikora ndabiseze mu izina rya Yesu ntacyo noguhisha ko niko byagenze shaje mu buzima ibintu nk'ibyo byama byabaye byama bishika jewe rero ndumva umenga nta bintu byinshi nkwiye kukubwira atari ukukuremesha je nabona kera umenga warakunda gusenga nta mvura idahita bijya byaragiye birabukurya mugabo uzobandanya
mu buzima rero nuko bigenda je ndumva umenga ndaguhaye amakuraje vraiment menshi. Merci beaucoup mon ami. Courage. Merci beaucoup. Wihangane niko bigenda vraiment. Ama gira ntahenze kuruhuka. Ewe turi kumwe mwanaryohewe kabisa cyari wewe kuri telefone. Merci beaucoup. Karibu kandi yego.